Bakunzi bacu, bakunzi b'uruga BIenfo, munkundire ndabaramutse nogenda bayikaze mwa kino kiganiro cacu caka gatondo cyo kwigenekezo rya 2023 ku kwezi kwa kane umwaka n'ibihumbi 2025. Nizere yuko mwese mwaramutse impore, ariko no munsi nzinduriye muri studio kugira ngo dusangire ano majambo novuga yuko adasanzwe. Sinizinduranye muri studio ndi kumwe na wa musesanguzi, ariko imbere yuko ntaravuga ibintu vyinshi mu nkunde manzi ndamuhe mwaramutse. Mwaramutse cyane bwana journaliste. Yego. Nizere ko waraye impore. Yego. Jewe ndakomeye ndashima Imana. Reka nce ndamutse abadukurikiranye ndanabipfuriza kugira umunsi mwiza w'ibikorwa barondere baronka. Cyane gose bwana musesanguzi, igitumye ndagutuma ko muri aka gatondo sikindi hari amajambo y'umwana w'umwigeme yashoboye gushikiriza, ndetse atubwira ibintu vyinshi mu vyo yatubwiye. Yaratubwiye yuko yize mu gihugu cy'u Rwanda, yarabonye ingene byari bimeze, ariko mu Burundi naho ivyo bintu naho byoba bimeze nkuko byoba bitesa cyane canke byoba bisa neza cyane kuruta. Rero bwana musesanguzi, uri mubona umvishije buno butumwa, nawe urashobora kugira icyo bivuze ko nk'umusesanguzi narijya wewe yerekanye yuko ugwaruka gubu bisa nuko rudashima canke rudakunda igihugu vya nyavyo. Urashobora kutubwira impamvu ugwaruka gubu rudahurumbira gukunda igihugu cyabo cyane hano mu gihugu cy'u Burundi? Urakoze cyane bwana journaliste. Burya butumwa nizere ko ucubushirako hano ku rubuga nyene. Ego ndabacishiriza mwayo majwi. Unabufatanye kuri kino kiganiro kugira ngo n'abantu baze kubwumva. Hama bwana journaliste, indero yo kuziko umenga ntikihaba mu miryango myinshi hano mu Burundi. Ego cyane. Rero ngo ubutayakaranga abataye ibanga. Uyu ni umugani basokuru baciye, ariko kandi umuntu ariko arabiraba neza uyu mugani novuga yuko uba ugana akariho cyane gose. Abavyeyi benshi bwana journaliste hano mu gihugu cy'u Burundi ko niho turi, ntibaronka umwanya wo kwicarana n'abana babo ngo bashobore kuba bo bereka ingene bo bakuze babayeho. Ubu abana baregwa n'amateleviziyo, amatelefone, ubwa social media cyane gose. Bivuze ngo rero abana benshi ubu indero bafise niyo biha. Ntibayihabwa n'ababyeyi. Abana benshi indero bafise niyo biha. Kandi rero kubera ko benshi aribo biha indero, biragoye kumenya kirazira cyane gose. Biragoye kumenya ko iki kintu ari kibi canke ari ciza, kuko nubwo uwo muvyeyi amuha telefone canke televiziyo, ntaheza ngo, ndavuga benshi apana bose, benshi ntibaheza ngo basuzume barabe yuko ya telefone ibintu ayikuyemwo ari by'akamaro, canke ya televiziyo ibintu ayikuyemwo ari by'agaciro. Ni hamwe kenshi uzosanga bariko barakanguka iyo babonye ibintu umwana wabo ariko arakora, babiboneye mu ruhame rw'abantu, kubera ko bataronse umwanya wo kubaba hafi. Amajambere bona journaliste ni meza cyane, ariko hano twebwe mu Burundi nuvuga ko abavyeyi ntibarashobora kumenya kwiyajusta ku majambere. Nukuvuga technology ahantu igeze, isi ahantu iri, abavyeyi bacu ntibariyajusta ngo bashobore kubona ahantu isi igeze, bibafashe no kurera abana babo ku rugezo rwo ahantu isi iri. Udusanga umwana afise ibintu azi gusumba umuvyeyi cyane gose. Ikiro ni ikintu gihambaye cyane gose, kinatuma mbere n'abana benshi batanubaha n'abavyeyi babo. Ahandi hantu rero novuga binagoreye cyane gusumba ni uburezi bw'amashuri. Ku mashuri yego nta kuco badakora mu gutanga indero n'ubumenyi, mugabo ahanje guhagarara cyane ku kintu cyiswe patriotisme cyane gose. Amashuri yo mu Burundi bantunge nimba no bandengereye kuvyo jewe mbonesha amaso yanje, ikintu cyiswe patriotisme
ntaco bigisha ku mashuri. Hahoze hari ikigwa cyitwa civisme, sinzi ko n'ubu kigihari, imenyesha ntara yego mashuri mato sinzi ko kigihari. Niho wasangamwo utuntu tumwe twoshobora gufasha umwana kugira ngo abe yokunda igihugu anakizi. Ego bwana musanguzi ntaguciriye mu mbega n'izihe ngaruka mbi ziba mu gihe ugwaruka ruriko rurakura rudakunda igihugu cago. Nariko ndashaka kwashika bwana journaliste, ubu gukura udakunda igihugu bifise ingaruka nyinshi. Ariko imbere yuko ndahashika nashaka kwanza nereka ntanga karoro gatoya. Ubundi kera sindi wa kera cyane gose, mugabo ndi umusomyi w'ibitabo kandi je ndi umuntu yegereza cyane abantu b'abakambwe, turaganira kenshi. Kera wasanga umwana w'umuhungu kenshi ashaka afise indoto zo kumera nka se. Umwana w'umukobwa nawe akagira indoto zo kumera nka nyina, nk'umubyeyi we, mama wiwe. Ivyo rero byaratuma n'ababyeyi babo babakompanya, babashigikira muri izo ndoto zabo. Mbere wanashaka kera yanashigwa asanga umubyeyi yahitiyemwo umwana carrière y'ubuzima. Uko kuntu rero yabashaka kumwakompanya nukuvuga byamutuma babana hafi, yamuba hafi cyane. Ugasanga dufate nk'umuvyaro muhigi yarajana n'umwana we guhiga cyane, ujya mwanya bamarana bari mu nzira bagenda, yaramwigisha ibintu bitari bike by'ubuzima. Wasanga umumama agiye kuvoma cyangwa gusinyajanye n'umwana we w'umukobwa, ujya mwanya bamarana mu nzira bajana, nawe nyine ko aba nkuko yaramwigisha ibintu bitari bike y'ingena zo kwibeshaho mu buzima. Ugaca usanga rero kera harabaho n'ibyago hagati y'ababyeyi n'abana, bakicarana ku mashiga bakaganira, cyangwa ugasanga umubyeyi umupapa yatwara umuhungu akamuganiriza iby'ubuzima, cyangwa umumama bikagenda uko. Ivyo rero byatuma abo bana bakura bafise akarangamutima nukuva k'ababyeyi babo. Ngira ngo hora wumva bwana journaliste yuko n'abakora umwuga novuga mubi w'uburozi wo kuroga barabiraga abana. Urumva kavuga ati jewe ninapfa ibi byanje bizofata kanaka. Bivuze ngo hari ukuntu bakunda abana babo bakabashiramwo n'ivyabo cyane gose. Ariko rero bwana journaliste ngomba nshike ku kibazo babajije ku ngaruka mbi yo gukura umuntu adakunda igihugu ciwe. Izo nyigisho abana bahabwa zatuma bagumiza umutima ku muryango. Kandi umenye yuko gukunda umuryango wawe ni intango yo gukunda igihugu cyawe cyane gose. Ibi rero byaranatuma kandi banabategura mu byo bazoba. Nimba umubyeyi yifuje ko umwana wiwe azoja mu mabanga runaka, yarayimuteguriramwo. Uyu munsi rero siko bimeze, siko biri na gato. Uyu munsi uzokumva umwana akubwira ngo, umubwiye ngo tuje nk'akaro tuje mu bikorwa rusange, nije nkurayige, baraduhemba, genda ugire banyumba kumi bakore, nivyo twabatoreye cyane. Canke nigenda ubwire bajya bakozi ba leta baje gukora muri bikorwa rusange, jewe ntaco leta imariye, ntaco ndayikuramo, nta nico ndanayitezemo. Bakibagira yuko leta ari wo muvyeyi wabo, ari yo mpetse wabo, kandi bajya nyene ni nabo leta. None nkuba kubwiye ngo leta ninde muntu wozana ngo niwe leta? Nabayigize. C'est ça. Nawe ni leta. Aha rero bona journaliste kuri bujya butumwa ujya mukobwa yashikirije, nukuvuga aho hakujyabo usibye ko baca begzagera bakanabigisha n'amacakubiri nibidakenewe, babikora neza. Cyane. Kumva yuko abana baganira, donc akanu kose dukunda igihugu cyacu kimeze uku, kumva ko bagomba kurata igihugu cyabo. Bana journaliste, iki ni ikintu gihambaye cyane ngomba kuvuga. Ntushobora kurata ikintu udakunda cyane gose. Ubanza kwanza ukunda igihugu cya mbere ku kirata. Ikindi kandi no kumenyesha bana journaliste nuko
atawanka konka nyina ngo nuko agwaye amahera cyane gose. aka n'akantu abantu benshi birengagiza. Aha nshatse kuza neza muri burya butumwa ujya mwana w'umukobwa yatanze. Yego. Igihugu c'u Burundi peu importe uko kimeze kose, Yego. nubwo hari ivyo woba ubona mu bindi bihugu kidafise, n'impetso yawe cyane gose. nico cakwibarutse. Rero ugomba kugifata nk'umuvyeyi wawe. Yego. Ndashaka kantu simbona amaterme nokoresha kugira ngo abantu bagatahure, sivyo? Simbona amaterme nokoresha kugira abantu bagatahure. Abajene benshi cyangwa se ugaruka gwinshi iyo rugiriwe amahigwe rukarenga imbibe z'igihugu, batangura gucyoza Uburundi. Yego. Igihugu cabibarutse. Ka gahugu abazungu bifuza kuzamwo. Ca gihugu abanyamahanga bakirimwo batifuza kukivamwo. Mugabo bano bana b'igihugu iyo barenze imbibe benshi batangura kukivuga nabi cyane gose. amajambo ateye isoni, amajambo ateza n'urubwa igihugu cabibarutse. Bakibagira yuko bijya bariko barashemagiza vyabaye kujya kubera inguvu z'umwe n'uwundi bari muri kijya gihugu mu bakigize. Aha rero bwana journaliste akamonotera mbere nuko mvuze n'umwanya muremure kugira ngo ucishe mu burya butumwa burya mukobwa, nuko umurundi wese ahari hose agomba kumenya ko ishusho igihugu kigomba kugira agomba kuyigiramo uruhara. Kabisa. Nukuvuga nimba ukeneye ko igihugu kimera uku ugomba gutanga contribution. Perezida wacu atanze indinganizo y'igihugu si wayishira mu ngiro. Twamutuye kugira ngo atubere imboneza, atubere urumuri. Atanze rero amerekezo umurundi wese ahari, yaba uri mu gihugu canke inyuma y'igihugu, agomba kugira uruhara mwishigwa mu ngiro ryajya amerekezo umukuru w'igihugu aba yatanze. Aha rero nishuye directement ukudakunda igihugu bifise ingaruka mbi cyane gose. Urazi bwana journaliste ko hariho abana b'abarundi bavukiye mu mahanga mugabo batazi ko ari abarundi. Ibaze vraiment bariho benshi. Kubera iki? Abavyeyi babo bigize basinda bibazo, bagize amahigwe bararenga imbibe, bo peu importe amakondisiyo yose bagiyemwo, mugabo wumve ngo barimye ubwene gihugu abana babo cyane gose. Barabimye n'uburenganzira. Ikiro ni kintu cakagomba gushimangirwa cyane mu miryango bwa mbere. Abavyeyi abantu turiko turibaruka abana bacu tukabarerera ku birero by'igihugu, nukuvuga tukabareresha ugukunda igihugu, tukabigisha gukunda igihugu kuva bakiri bato cyane gose. Amashuri tubarungitsemo nayo akadufasha akabitera umusumari. Aho niho abana bazogera mu bigero bumva ko atakindi gihugu na kimwe kibaho ciza kiruti ciwabo na cyane cyane kabisa. Bwana musangozi twavuze byinshi rikabanda bashishizemo buno butumwa uno mwana w'umwigeme yashoboye gushikiriza kumbure buragira ico bafasha. Ngira ko ndena babwira yuko tubakunda cyane. Rero kurikirana buno butumwa ndagusavye ikiganiro kikuryoheye utubwiye tuzokore sweet. Hama agenda umuje n'abandi Bujumbura nyene niho nkorera ndikorera. Hama vraiment kandi nabandikiye nashaka gutanga inyunganizi kuri ico kiganiro ufite muciye mu gikoromenga twari twavuganye. Nari navuze ati je narabaye mu Rwanda, narahabaye, narahize, mugabo nahize nyene bijya bintu vya 2015 bitaragira, niyo niga vyabaye ari niyo niga. Rero urabona abantu bahariya bakura bafise barafise ukuntu menga barabyigisha no mu miryango, sinzi ukuntu bigenda no muri dortoir. Nta yandi majambo bahari, bavuga ibintu vy'igihugu, gukundana, ibiki, nawe usanga hariho ukuntu haba hariho humiliation, ugasanga hariho bamwe bakumira, ariko usanga bafise ukuntu akarangamutima ko gukunda igihugu cabo.
mu Burundi naho rero ugaca usanga abajene baho bakunda kumviriza ahubwo bariya nyene bahariya nabo nta kindi bajejwe no guteranya aba bajene bo ngaha mu Burundi. Ego bobo nico baba bipfuza. Rero kare burya nari nabandikiye kugira ngo ico kintu abe arico novuga, sinzi aho vyoca kuko je sinkunda ibintu vyo kumviriza politike cane, n'ibiba mfite ndavyumva kubera yuko igihugu murabona aho kigeze, abajene benshi ubu sinzi ukuntu umenga baracakaraye mu mutwe. Rero je nkavuga nti urabona ubu abajene bamwe bakangutse bariko barakora, bariko baratera imbere, amaso ubu kabisa urabona ko umenga ari agashashi kari kabariko kabavuyeko. Rero sinzi aho vyoca, sinzi ukuntu vyogenda, mugabo n'abajene bo mu Burundi kabisa bakabona yuko ubu umuntu ashobora gukora akazi kiwe atuje, ica mbere mu gihugu n'umutekano naho ibintu vyoba bizimvye. Ikintu ca mbere nuko uvana ikintu cawe i Muyinga ukagishikana i Bujumbura ukagidandaza ata muntu aguhagaze hejuru, ata muntu yakwambuye ivyawe ngo abitwarire mu nzira, business yawe ikaba iriko iragenda neza. Burya ivyo bintu n'ibintu dukwiye gushimira Imana cane gose. Rero tukaguma tugotwa dushaka abajene nyene bashaka kuguma bumviriza abo bantu bo hirya, uzogira n'ubwoba bwo kwinvestisa, ubona umenga igihugu ntaho kiriko kiraca. Sinzi rero ukuntu vyogenda kugira ngo ivyo bintu babihimirize, bavyigisha abajene bo mu Burundi, bamenye yuko turi mu gihugu cifashe mu bijanye n'umutekano, dufise n'ukuntu turiko turakora kandi ivyacu bikagenda neza. Burya ico kintu je nico mpagararako, kuko hari igihe umuntu ashaka gukora ugasanga kubera yuko ata mutekano uhari akazi kawe nikagenze neza. Ivyo bintu n'ibintu dukwiye gushima cane gose, kuba turiko turakorera mu gihugu gifise umutekano kabisa. Ego je niyo commentaire, niyo nyunganizi nashaka kubaha. Ndabashimiye cane gose, rero mukomere kandi mugire courage, mushiremwo iyo ngufu. Vraiment biragoye ntivyoroshe, sinzi ingorane muhura nazo mugabo ndazi ko bitoroshe. Ego mukomere, turi kumwe namwe.